Ukora nk'iki bibaza ngo ni igipupe. Abana bibujumbura. Ni igitoki ca vrai. Some people are going to RUTANA, muri descente. And I'm going to do this vlog in 5 languages. English is English and me going RUTANA. RUTANA come me. And together as RUTANA one. So my people, now we're not very cute, Watessa. My vlog, like yo, I mean. So, today at Traffic 7, man, let me tell you guys this because I have DJ, attendre la radio, I speak to my people. And I have my voiceover. Okay. My voiceover is so my people, we are going. And you RUTANA come you. Yes, me RUTANA come me. We have to take dictionary. So my people, here we are. To come back to the vlog. Do we say evenement? Ikomeye. Yes, Hama. Tugiye kubategurira. I mean, mugabanza murindi. You have to see this. Yeah. You have to see this. Yeah. So guys, we are going to RUTANA. Tugiye mu RUTANA gutegura event izoba itariki 11 y'ukwezi kwindwi, le 11 juillet. English is going. Oza mu cyongereza ni go. Ico nyene. July 21. 21 July. So people, make sure muradukurikiye muri iyi vlog kugira ngo mubone exactly where we are going and what is going to happen so that you don't miss this one. Nika no boy, ni mo yoba. Ayo. Mu rugendo ifata nk'uri mu rugendo nguzipake y'ibitumbura y'umukate abegikoka sindumviriza here we go Kate yini biryoshe ku bintu tugire bayigirira ku mashiga tubesha uyu mushaferi kuva Bujumbura ko batubesha yatweretse imisozi ngo ya sekuru ubu naho ngo mukate ngo bawushira ku mashiga na ku mashiga bawutsa kumwi turi igifaransa turi kumwe na Laruse ngaho umviriza tubwire inyenye mu gifaransa ni Disimas hama urukonda Epitas so ibintu ntibishoboka uyu mutipe ariko yatubesha ubwambere yatubwiye imisozi twabonye ngo niwo w'abanyanzi turahora turabyikawusha vrema kuko bishobora kuba ari ibintu vya
batubwira ngo urukondo murabona urukondo ngo ni this man epitazi ubwa mbere yatubwiye ngo uje namubwira amanitsa nabwiye yuko inyenyi ari chemin de fer uyu nawe ni espace temps ingonera c'est le gonnage en France uyu nawe ni larme mugabo kugira ngo ni dismas kivuga neza batagize bakimenya diastème ni nyenye espace temps hama uratuza imitsi ino ukatuja uri kuratubesha ngo uzi ibifaransa utazi niyo tugiye jewe ndagufasha urumubeshe mu vyo uvuga no mu vyo ukora ngo nyenye ni diamstene ngo diamstene epitase nusubire kutubesha abantu muze inyenyi urukonda mu gifaransa s'il vous plaît mutubarire hama muje mutubwira ni Content. urukonda Diastème. inyenyi bayita Diastème. urukonda nago Epitase. tari baratubesha twifatiye bazatubwira mu makomantere ngo bahita turacabandanya urugendo rwacu my people twifotoje twariye imikate amafana turi kumwe n'umuntu w'umuyuwanyi yatuzimiye okay attends je vous raconte l'histoire j'ai giye muri boucherie arianze ni Boucherie ni mikate vwe. Yo agiye muri boulangerie. nagiye muri boulangerie patrie Mama, la femme a agi comme si turadinanye. Yambwiye ngo la femme ngo ya mivinyu yanyu ngo muko mivinyu. Yambwiye ngo ya mikate ya ukunda ngo ntayihari ngo mugabo ngo turafise undi dushaka twa pemiel. Bashe pemiel no yibabarira harimo tumwe twana arasi ukari yo miel. Kubera ko mu rugendo umuntu abashonje ubona manje comme ça. Ujya mu diaspora mubona ariko ari isokoza nawe twabonye akazu ahantu hama karakazu vraiment ubona ko kabamwe abantu acha tubwira ngo is this a toilet is this a toilet hano mu muryango w'abantu 8 it's a lie wabonye it's a lie ayi abari mu diaspora ngo urambesera jawe bahubwo rutwakuyiwe mugabo wewe it's a lie ba diaspora twuba araduchorera narindi Amapita kumbure yagabanutse atafise umuvuduko nk'uwo. kareke kigira amatavu kavunike guma wiruka unana guma wiruka urabe kutanyerera uvunike aya n'amakaro naturel imana yaremye ikinyegere tugiye muri mariage ngaha turikoreye no kwikorera abonye tugiye muri bibibi ndaduherekeze simbona abageni aha tugiye kuraba kuri ca kiraro nyene abantu baza barabesha ngo sico nga ikiraro co mu wow oh.
gusa iri ku isahani nguyu murima w'inanasi. Ubu n'umurima w'inanasi ntimwibaze ngo namashugwe. Abana b'ibujumbura bazi inanasi kase. Twe baruguru turabitahura ko la nana. Enda kubanza. Aho ushobora ko ngotungara. Je ndi mwana w'ibujumbura ntabyonze. Utukitungara. Ntibona ko inanasi mwivamwe. Wari zibiri hari ariko muze ngo zibiri. Ajya baramahasa. Na hatopa mu zibiri nga. Urayibona yindi hasa. Ngiri ngare tarakura. Ihasa ryayo iracari ritoye ntazokurira rimwe. So aha bahita kuri bahita gute vuga. Gira vlog. Hitwa kuri le perroquet de Mishanga. Ego. Tuje kuraba perroquet rero. Ni hotel. Tuje kuraba perroquet. Ni hotel imaze igihe kirekire cyane. Tugiye kubereka amaperroquet. Amaperroquet abana b'ibujumbura bazi kasuku. Nziza kandi ryoshe. Veux-tu m'épouser? Oui, tu n'es plus un cœur à prendre. Oh, mon cœur est déjà pris. Ah, mon cœur est pris. Yo, dushuga ni twiza. Me like. Nukuri n'ahantu heza hatesa. Shari ndamwerekeke. Igishungu. Ere yo chambazo hari mpaye ahubwo kuri ko abantu bahukana. Fleri, nk'uburazi w'ikibanza gusumba imyaka. Ikibazo ugitora tansina camo icumba cyo kubuntejo mugutegeza kuduga ejo peroka niyo kuva ryari Ba muri 2010. yo okay peroka niyo kuva ryari 77. peroka niyo ryari je passe pasuka maman peroka niyo kuva ryari Perroquet l'hôtel kuvibaho 2008 murabona ingene hakiri clean haracari clean kandi si hotel gusa bakora amaji twagira hehe after bakora amaji bakora bafite piripiri ryoshe aya mashugwe mubona meza twayakuye ngaha everything you want ni ngaha kuri Perroquet. Dada dada nakunda amashugwe ewe kameze nk'agasireye kwiri ingene kifashe ni hoteli okay Twariandre budiye hanyuma hariho AMAHERA murabona ico bita limited n'ibihugu yaciyemo my people, let me tell you something mutazi. This is what we call a hotel. Ibifise n'ibintu touristique umuntu ashobora kuraba. Do you understand abantu baratahuye ivyari byo bya cumi n'ingi twabona kukivuga aya ni amahera y'ibihugu kaya kadorare kamwe ntiwokankuriramo aya n'amahera y'ibihugu Leandre yagiye aracamwo ari we nyene aha hantu turi kuri Perroquet aha hose n'ahantu yagiye aravisita bon ni ikintu kiza kuko umuntu wese bivaye n'igihugu yagiyemwo ariretrouva reka rero ndaho ibihugu maze kujamo kuri ibi vyose ndabiyemere ko ndabamare hariho aussi des visiteurs bazana amahera kugira babashiriremwo wow ahantu vraiment bashani site touristique ce n'est plus juste qu'un hôtel mais site touristique ciyemo nayo amahera nakura muri Botswana nije nayazanye aya uharira cyavuga ko twari kumwe yo
piment nabwiye ko ari industrie vraiment umva ushobora kuzangaho ukavisita ko barakora ipiripiri canke inanasi donc tu peux pas t'ennuyer uri ngaha nk'iki bibaza ngo ni igipupe abana b'ibujumbura ni igitoki ca vrai none ndakubatse ubaza ko ari vya bitoke dushira mu nzu bige mbwira agapiripiri mugusha gute kazira nakanya erega ubugurisha ari inyuma yawe ubugurisha ari inyuma yawe mubaze umuraba akaganunze hama akumumpaye kwisashe buriya buri piripiri kwisashe tugupimire ukiro musha mu makuru ngaha yisho nanga sana bari mutungaye weruka kubandi bandije papier muri 15 uvuze ni mihwi bamvye iki gitoki barakirya shere oya rica dekoro muri sare gitore jogira dekoro gitore tore gitoki ca dekoro tore gitoki ca dekoro mukiza mwese mwankuriki ni jewe jenyene abandi bose bankurikiye ni kuri peroke baguze igisukari bampaye igisukari kubera ni igisupusupu ni igisukari darene bandanja oya bamuhaye iki oya none je uramba Is you me? Is me you? This is my gitoki. This is my gitoki. Umwana wanje mana hava kigirisha dekoro. Turakigabura. Niba duhimburire. Ah, nigisukari macho. Abantu bariko bariyumvira igituma igitoki bagihaye jewe. Citwa igisukari nanje ndigisukari. Niyo mutekereze kura amaboko yawe mvira ku gitoki. Wava gitwara. Ibibazo vy'ingorane vyo munsi rangibi biratangoye. Abagore n'abakobwa barangana. Uyu mudugu urimo abagore bane n'abahungu babiri hinge turabahindurira ipine. Tubilabe aho biherera. Kandi ibi ni biro vyanje ndavyemejwe kweri. Ndagusabye ntidushiye muri konti Muganaje. Apeti. Ntibaseza wazira rumenyetso. Et voilà, notre voyage se termine ici. Bon, pas ici, mais on rentre à Bujumbura. Turahaze twariye igisiniya. On est vraiment rassasié. Ntawe ukivugisha undi kubera guhaga. Ama esprit yabaye menshi. Madame ici yumva umengo ntakivuga vlog. I'm full. You are full empty. Kirahaze kirataje. Kirahaze kirataje. So guys, thank you for staying with us. Stay tuned. Kubera ko stay tuned kubera ko very soon itariki 11 z'ukwezi kwindwi you will be there to see what's happening ku shoot. So imisi mazimisi mbabazi ijwi ryanje, but just for you guys, I love you. Hamugashira bi video ntana commented ntana like ntuna subscribe. Kindly subscribe. Kindly subscribe. Kindly. Bye bye. Mwah.